Mu ntumbero yo kugira igisagara gisukuye, bimwe mu bibanza biri mu gisagara ca Bujumbura ata mirimo iriko iraharangurirwamwo biriko birasubirwamwo neza, aho ni nk'ahahoze hitwa Le Grenier du Burundi nk'uko bivugwa na Colonel de Police Jimi Ndayishimiye arongoye igisata c'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Nk'uko mubizi kuva mu 2013 isoko ya Bujumbura yaragize ikibazo irasha, hajya kuri cya kibanza citwa Le Grenier murabona ko gisane cari gifatanye n'isoko, naho cari cahawe umuntu yari yagisabye agisaba igisagara ca Bujumbura muri ico gihe kugira aharangurire ibyo bikorwa mubona yaharangurira. Rero kuva isoko ya Bujumbura igize ikibazo, murabona ko nahone ibikorwa bitabandanije. Uwari yarasabye rero ko hatunganizwa ibikorwa yarituye inzego z'igihugu arasaba ko ivyo yari yarahakoreye yari yarahubatse ko yohabwa uburenganzira bwo kubikuraho, na cane cane ko ashobora no kubikoresha ibindi bikorwa. Hanyuma indongozi zize ku kibazo ciwe arahabwa ubwo burenganzira bwo gukuraho bijya yari yarahubatse. Nico gikorwa rero mwabonye kiriko kirakorwa, hatorwa n'ingingo z'ukuntu ikibanza cari subira kikatunganya akagirirwa isuku, cane cane ko ari ikibanza kiri hagati mu gisagara kugira muri wa mugambi isuku n'isukura ico kibanza kigume kimeze neza. Tubibutse ko ico kibanza cahora kidandarizwamwo ahanini ibigizwe n'imboga n'ivyamwa, ubu hakaba hari haheze imisi itari mike ata mirimo iharangurirwa.